ati mbega mwana nje we ati nyamara mwana nje. Ntankeka ko muri benshi mukurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu Renape Burundi Travail National pour la Promotion de l'Équité canke mu rurimi rw'ikirundi ikanguro ry'igihugu riharanira kungana kw'abarundi bose imbere y'amategeko, aho mudukurikirana hose mu mpande zine z'isi. Twongeye kubaramutsa tubifuriza ikaze muri rwo rukurikirane rw'ibiganiro twabemereye yuko tegura kwezi kweranda kwariwe kwibuka abahutu sinzi bahitanywe n'intwaro ya Micombero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972, umwaka w'igihumbi kimwe amajana 973 imbere n'inyuma yaho. Vuba cyane bikaba biherutse kwemezwa ko ryariho nyabwoko ryakozwe n'iyo ntwaro bigakorerwa abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Musangwe ikaze rero muri iki kiganiro ciharije, aho tuza kubashikiriza amazina amwe mu bahitanywe n'ubwo bwicanyi bwakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Nk'uko vyama twama tubashikiriza umugani, kuko umugani ugana kariho inyuma y'ikiganiro, ariko no munsi twashimye yuko tuguherako hama tuze gukurikizaho ivyo Renape Burundi yabateguriye. Muri iki kiganiro mukaba mugiye guteramana n'umuvukanyi wanyu Professeur Dom Munezero. Sangwe ikaze. Ramugabira hamo umugeni we waramutwara mwana nje we amuhani nkaratwara ati mbega amajonjo muti rero umugani uno munsi twabateguriye n'umugani umeze gute, ufise umutwe w'ijambo uvuga gute? Umugani twabateguriye uno munsi ufise umutwe w'ijambo uvuga uti intabarirwa y'isazi. Harabaye isazi ngo yumve igeze mu zabukuru, ikoranya abana bayo batatu, ibabwira iti bane banje, jewe ndi mukumara ugw'abagabo, nejo bundi nopfa, ntimuze mugire ngo sinababuriye. Iwacu hari ibintu bitatu biduhuta: ubuki, urwagwa n'umuriro. Muravyegerana amakenga. Haheze iminsi iryavuze rirataha, yasazi ica irapfa. Za mfuvyi ntizatevye kurenga ku mpanuro z'umuvyeyi. Inkuru yakunda ubuki cane, ibona umutsama biyanka munda, iwukorokerako iranywa, erega ntiyahavuye. Iya kabiri nayo yakunda urwagwa, ihengereye rurahiye, nyene rugapfunduruye umubindi, iwukorokeramwo iranywa, iraboregwa irapfa. Iya nyuma itambatanze hejuru y'igicaniro, amababa arababuka, igwamwo irasha, umuryango uhona gutyo. Seboga nkavyumvise mw'abantu mwe araheze ngo agira ubwoba ati mbega amajonjo. Inyuma y'uko umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza asezera, niwe yaciye umugani ati inkoko ziza guhona zicudika n'ibisiga. Umugani ugana kariho ngo akadahevye kaba gasema, kandi nyanka kubwirwa yabariwe nuko amaso atukuye. Muri uno mugani mu Burundi isazi ziriyizi, iyarimwe iraraga izindi iriyizi, ico zihitana naco nyene kirazwi. Uraba wumva birenge ni ubwirwa. Uri umudandaza, uri umukozi wa leta mvyeyi, leta nkozi, uri ndongozi irongora abandi. Urajya ukaryama ugasinzira, uranywa ukivuna inyota, ukavunira agati mu gutwi ngo igenekerezo rya 29 ndamukiza uko umwaka utashe ngo ntirikuraba. Karigungura ngo ntiwo kwifatanya n'abandi barundi ngo uzirikaniho nyabwoko ryakorewe abahutu. Mama ngo nukuzura kaboze nk'uko abarikoze bakunda kwivugira, bikarangira usangiye umusano wasusuye umutwe so na so wanyu, amwise umumenja atigeze amenja, atari uko yavutse ari umuhutu w'incabwenge, bikanamuviramwo gucibwa umutwe. Uyu munsi Renape Burundi ije kukwibutsa ko aya mazina akurikira bamwe bari abagwizatunga nka wewe, abakozi ba leta nka wewe, abanyeshuri nkawe, abigisha, abarimyi, abihebeye Imana nkawe. Ari nayo mpamvu utokwirengagiza kwibuka iryo genekerezo rya 29 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2022 twimirije, kuko ico gihe c'igihumbi kimwe amajana 972 nawe iyo uhaba nta nkeka ko severe kuzura mu binogo rusangi nk'abandi.
muri runo rukurikirane rw'ibiganiro bitegura isabukuru ryo kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abahutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 imbere n'inyuma yaho Renape Burundi yiyemeje gushira habona amazina y'abahutu bazize uko bavutse gutyo bibe akaryo keza ku barundi ko kwirimbura bigira inama n'ingingo yo kubaka uburundi buzira ihonyabwoko ndetse bigize kure n'icotuma risubira kuba mu Burundi bwa nyaburunga cane cane mu kunganisha amoko yose aho umwe wese aronka ibingana n'ubwinshi canke n'ubuke bwiwe nta kwitwaza ibinabiriya mu gushaka kwikungira ko babanje kwigiza inyuma abandi n'akaringingo ya 13 y'ibwizo shingiro iratomora ko abarundi twese tungana imbere y'amategeko ari nawo mushinge w'ivyo Renape Burundi isanzwe ikora. Muri kuno kwezi kweranda rero twitegurira guhimbaza no kwibuka ku ncuro igira 50 ari nayo ncuro ya mbere twibutsa abahutu bagandaguwe bunyamaswa hamaze kwemezwa ko ryari ihonyabwoko genocide hutu mu rurimi rw'igifaransa canke hutu genocide mu rurimi rw'icongereza. Renape Burundi iribuka aba bakurikira: Atembega mwananje atembega uzengwe niki. Tugiye mu ntara ya Bubanza muri komine Musigati turahasanga Ndabakoboye Liboire umwigisha, Ndabakoboye Jacques umugwizatunga, Sayumwe umunyeshure yiga kuri kaminuza, Rubayi Nikora yari umuprofesseur, Nimenya Joseph yari directeur wo mu Kiyange, Barankika Pascal yari umudandaza wo mu Kiyange, Barankika Melchior umwigisha wo mu Kiyange, Ntagahoraho Simo umwigisha wo mu Kiyange, Simbazi umurimyi, Matigita umurimyi, Sezuzu umurimyi, Bucumi wa Bizimana umurimyi, Ntabariho Felix, Mandi Stanislas, Makuraza Gabriel, Madelena Rosa, Nkasuraheba Sabanganwa Aster Alias Kibwana, Ntawumvukiye Mathieu, Ntasano Liberat, Bavuma Frederic, Ntisezerana Zakari, Fupfu Ntisezerana Paul, Manyenzi Fidèle, Manyenzi Frederic, Rugata Zakari, Rugata Valera, Rugata Salvatore, Ntisezerana Guido, Buhweza André, Buhweza Prote, Buhweza Marie, Burundi Thérèse, Nyanguhira Etienne, Missouri Mataro Fils, Bwegure Fils, Banyezako Révérien, Rumoka Fils, Nyongori Evariste, Binwabigari Antoine, Mushamakaje Antoine, Mbaruhire Kinyaruhati Sébastien, Rugorongo Jacques, Rugorongo Alexis, Sekori Renova, Manigwa Albert, Ngarukiye Velo, Gamamye Ferdinand, Ndikumana Ntirubogogwa Emmanuel, Burundi Terence, Bamvuga Antoine, Rutozi Libert, Runugwe Aloïse, Baragurikwa Charles, Gakemanyi Jean, Buvyibuhira Pi, Severin, Misago Simeon, Minani Aloïse, Barengayabo Charles, Hatungimana Aster, Mbonaniye, Ndonoye, Ndalifashe, Ndakoraniwe, Babyume Rose, Ndabingoye Comme, Nyomvye Marc, Mahanga, Karorero, Simbananiye, Muhefabure, Daniel, Marahanya, Yamibara, Barihuta Antoine, Sinaniranye, Ntawundondera Pierre, Barayibarira, Serutontwe, Kaburaburyo Antoine, Bandema Marc, Baranyizigiye, Kibuda Janvier, Kibuda Cyril, Kibuda Leo, Muryibagire Michel, Bwegure Lazare, Bazirutwe Evariste, Sankima Frédéric, Kayuku Marcel, Imbia Emmanuel, Changazi Barthélemy, Njebajebe Antoine, Nemere Tarsis, Busahara Mathieu, Busahara Pascal, Busahara Michel, Busahara Simon, Kabagwa Grégoire, Nyabenda Fidèle, Ntagicunguka Fidèle, Mfubusa Fidèle, Mfubusa Désiré, Nibagiragira Fidèle, Ndohiye Bibonimana Jean, Chalasozewe Maurice, Nyamubwigiri Philippe, Mbundabunde Charles, Mbonaniwe Jean, Buhiri Sylvestre, Ntamakiriro Jérémy, Barigenze Michel, Ntawumenya Jean-Pierre, Bemera, Bakesha, Mamiyeko Pierre, Bamuyibusa Jean-Claude, Ntahoraho Joel, na Ndenzako Aloïse yari umunyeshure. Aya mazina dusomye akaba ashika 130 mu kiganiro gikurikira tukaba tuzobaha
amazina arenga amajana abiri y'abandi bahutu bishwe muri iryo sekeza ry'ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972. nyamara umwana w'amaconco aciyeme isibiri arabarira ngo bimwe mu vyo dusaba leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na General Major Evariste Ndayishimiye, mu vyo dusaba nuko icohoza abarundi isinzi babuze muri iryo honyabwoko ryakorewe abahutu, nuko leta mvyeyi yofata nkama ikibazo ciri honyabwoko maze ingingo mperekeza zigakurikira, na cane cane mu kutabandanya bizera bamwe mu bagirizwa ubwicanyi bw'ihonyabwoko bwakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972, ndetse bigatako bagahagarikwa abivye nabo bakakwa ivyo bivye hadakurikijwe amategeko, kuko hari impfuvyi zipfuye zangara zitagira aho zikika umusaya, ivyarondewe n'abavyeyi babo vyicawemwo n'ababinyaze batako babicira abavyeyi. Ni no muri iyo ntumbero duhamagiriye abarundi bose muri kuno kwezi kweranda twimirije ukuninahaza no kwibuka imyaka 50 mu kuza kwibuka abahutu bahitanwe n'ihonyabwoko ryakozwe n'intwaro yayiganje mu bwoko bumwe bw'abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972, yari irongowe na kapiteni Michel Micombero. Tukabahamagarira ukuzosidukana n'iyonka bagatwara ingori z'amashugwe ku binogo rusangi severi maze gufurura, ndetse bakatako bakerekana n'ibindi binogo vyoba vyarihishije kugira severe izihashike ishobore kubazura baze bazikanwa iteka. Muri Renape Burundi ikindi dusaba nuko leta nkozi yoraba mu vyihutirwa ikaraba ko yoshinga amamonimo canke amamemorial azotuma izo nzira karengane zibandanya zibukwa, kuko tumaze kubona ko turimo turatembera mu makartier amwe y'igisagara ca Bujumbura, cane cane muri quartier Gihosha ndetse n'agace gaherereye haruguru ya hôpital militaire, twasanze amabarabara amwe aninahaza umugano nawo urazwi ico wakoze mu mateka y'u Burundi, kuko uri mu bikoresho bimwe vyakoreshejwe mu kugandagura abahutu, aho bamwe bari basogota mu bihimba vy'irondoka. Ivyo tukaba twaravyiboneye mu rugendo twaherukamwo mu gihugu c'u Burundi, tukaba twasanze amabarabara atari make yo muri izo quartier yitiriwe ibikoresho vyagiye birakoreshwa mu ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Abakeneye kuduhinyuza abohishikira bazosanga amabarabara yitiriwe umusuna, bazosanga amabarabara yitiriwe umugano, bazosanga amabarabara yitiriwe ibikoresho bitandukanye vyagiye birakoreshwa mu ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Ivyo tukagira ko dusaba leta yuko mu maguru masha amabarabara yose ariko igisa n'ivyakoreshejwe mu ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 yuko vyofutwa agasubirizwa n'ayandi mazina, kuko amazina afise amateka meza mu Burundi nabuze, ayo bokwitirira nk'umuhisi Petero Nkurunziza, ayo bokwitirira umuhisi General Adolphe Nshimirimana, ayo bokwitirira umuhisi Darius Ikurakure. Hari abantu benshi bokwitirira amabarabara mu Burundi batabaye igihugu kigira kigwe mu kaga, batarinze kuja kwitirira ibisuti vyagiye gutungira abana b'u Burundi. Uyu munsi tukaba tubona yuko ko barakaryo keza ko guhoza ababuze mu gihe ibibanza bene ivyo amabarabara benayo yofutwa burundu mu gihugu c'u Burundi. Turangize tubararikira kuzokurikirana ikiganiro kizokurikira aho tuzobashikiriza ayandi mazina y'abishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Tukazoba tuzobashikana mu ntara ya Muyinga muri komine Butihinda, ndetse iyo ntara tukazoronkeraho n'akaryo muri urukurikirane rw'ibiganiro kubashikiriza ikomine ku yindi amazina y'abantu bagiye baricwa. Tugahamagarira n'abandi barundi bose mu ntara baherereyemwo, mu makomine baherereyemwo no ku mitumba baherereyemwo kudushikiriza amazina y'ababo bishwe kugira tuyashikirize ntaze yigere yibagiranwa. Mwari muteramanye na Prof
Professeur Domunezero ukaba tubipfurije kubandanya mugira ibihe vyiza, mugire ukwezi kweranda kwa kane aho dutegura isabukuru yimirije genekerezo rya 29 ndamukiza. Hasigaye iminsi mike cyane abarimo barayitegura, duti mugire ingoga mubitegure neza kugira iryo genekerezo rizosange atakagihaze, ndetse n'abandi bari bagisinziriye umukondora zosi batari bazi urubanza ruhambaye igihugu c'u Burundi cimirije, tukaba tubahamagariye nabo kwikangura kugira yifatanye na bagenzi babo, haba mu guterera uburyo, haba mu guterera ibishinga ntahe vy'ivyababayeko, haba mu kurangira CVR ibinogo bitandukanye vyatawemwo abahutu, ndetse no mu bindi bikorwa bijanye n'ivyo kugira urubanza ruze rugende neza cane. Mwari muteramanye na Professeur Domunezero, mugire ibihe vyiza na gahwana.